ni hashimwe hongere hashimagizwe uhoraho amahoro n'imihezagiro bihundagaze ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam we n'abasangira ngendo biwe n'abayisilamu bose bazogera ikirenge mu ciwe gushisa ku munsi w'imperuka. Abayisilamu n'abatari abayisilamu ikigwa ca mbere cy'uno munsi kiratanguye kivuga giti mbega Yesu yarafiriye ku musaraba canke ntiyapfuye. Twebwe abayisilamu uko twizera twebwe tuvuga yuko atafiriye ku musaraba, ntiyapfuye, ntarafa Yesu. Uko ni kwizera kwiwacu twebwe abayisilamu. Hanyuma rero urufu rwo ku musaraba ibintu bibiri, hariho ugufa hamwe no gufira ku musaraba. None jewe ndi umuyisilamu gaca niyumvira, none Yesu yaziziki kugira bamwice? Abatari abayisilamu rero baca bavuga ngo urabona kera ngo udatanze ikimazi ni waharirwa ibyaha. Hanyuma rero hamaze kuza niho Imana yafashe ingingo yo gutuma Yesu ku isi kugira ngo afire abantu, amaraso yiwe asesekere ku musaraba kugira abantu baharigwe ibyaha. None ubu rero nta byaha bihari ko ayo maraso yasesetse kera imyaka irenga 2000 amaraso yarasesetse, ubu nta byaha bihari rero. None ngo ubu umusuma yivye ntiyandikirwa icyaha, aragifise. Umusambanyi nta cyaha afise, aragifise. Agifise gute? None ya maraso yafashije iki none mu gihe ibyaha bikiri hajya nyine? Iyo bari uku kera, iyo wivye ugasambana ukabesha ukagira n'ibindi byaha byarandikwa. Ariko ubu rero igihe Yesu yafiriye ku musaraba, kuva Yesu yafira ku musaraba ubu nta byaha bigihari, byarafuswe. Naho wiba, naho usambana, naho ugira gute, urera aho no vyemera. Mugabo mu gihe ibyaha bikiri hajya nyene, wivye urandikirwa icyaha, utivye n'umutima wawe ugukiza. Ya maraso nta kamara afise. Yesu shobora kuyemera ko yadufiriye ku musaraba, ayo maraso ko yatumye duharirwa ibyaha ntibibaho. Kandi ibyaha bikiri hajya nyene, umutima wawe ari ugukiza. Ubikoze urabyandikirwa, utabikoze ntivyandikwa. Nene umva ayo maraso yadufashije iki? Aho rero tugira amakenga twebwe abayisilamu ko twebwe ntitufa kwemera nkuko na Bibiliya ivyishingira inahe ati mburabwe yemera ijambo ryose, ariko umunyamakenga agenda gavye. Yesu yarafiriye ku musaraba, amaraso yiwe yatumye muharirwa ibyaha, ni Imana ego yarafuye, Imana irafa, byose nukwemera. Twebwe nditumeze uko. Ibanga ryo kwemera nagatangaza, twebwe tutegereza kugira amakenga nkuko Bibiliya ibivuga. Icyambere kwanza uko impamvu yo kutubwira ko Yesu yafiriye ku musaraba, mbajije ndi umuyisilamu, nta kindi batwishura atari ico nyene ngo ni ibyaha dufise. Ariko twebwe rero tumaze gusoma Bibiliya, ari kera, ari kimazi, ari kwihana bisanzwe, byose byarakozwe. Hari umuntu kera yihanye bisanzwe gusa adatanze n'ikimazi kandi araharigwa. Kera Yesu ataraza, ikigongwe cy'Imana cyarakora. Akarorero, Farawo yarakoze ibyaha byinshi cyane kugira haze kiza cyo kumutikiza mu mazi, cyaje mu nyuma. Ariko bwa mbere Imana yabanje kumuha ibihano byinshi, imvura y'umuriro n'amabuye, akaja gusaba ikigongwe ku Mana. Mose akamusabira ikigongwe imbere y'Imana, adatanze ikimazi agaharigwa. Ikiyaga cyo muri Egiputa cyahindutse amaraso gusa. Farawo abibonye aja gutakambira Mose, sabira imbabazi ku Mana, jewe nzobaha uruhusha wewe n'Abisirayeli mugende mukorera Imana. Hanyuma Mose amusabira ikigongwe ku Mana, Imana iramubabarira. Farawo nta kimazi yagiye atanga. Niho ibihano bya nyuma, igihano cya nyuma cyaje cyo kumutikiriza mu mazi mu nyuma. Ariko ubwa mbere Imana yabanje kumuha ibihano kugira yigaruke yisubireko, birananirana. None ako atakimazi yatanga.
nta kimazi yatanga Farawo, ariko yaraharigwa. Bijya bihano Imana yazanye mu gihugu cy'Egiputa yakibikuraho, Farawo agaharigwa, agaca asubira kandi kugarariza, agasubira vya bindi nyene. Akarorero ndiko ndavugisha amajambo agaragara, Ezekiyeli 18:20. Umviriza hajya Imana yonyene yabishingiye intaye yuko ata muntu yozira ivyaha vy'uwundi. Ezekiyeli 18:20 havuga gute? Nuko asoma n'abandika akongera akavuga 18:20 Ezekiyeli aravuga umuntu agakora icyaha, ndi umuntu ndiye akora icyaha niwe azopfa. Umwana azozira ibigabitanye vya se. Umwana naho turese Yesu ari umuyahudi, wowe uri umurundi, atanaho muhuriye na so wawe yakuvyaye, nashobora kuzira ibyaha byawe, na wewe ntushobora kuzira ibyaha bya so ariwe yakuvyaye. Bandanya. Na se nazozira ibigabitanye vy'umwana wiwe. Ubugororosi bw'umugororosi ubugororosi bw'umugororosi azobuharugwako. Urumva ko Bibiliya ivuga ubugororosi bw'umugororosi azobuharugwako. Kumbi iyo uguze ubugororosi Imana izoguharira. Samaraso ariko avugwa ngaha. Bandanya. Ivyaha vy'umunyavyaha azobiharugwako. Aruko umunyavyaha ariko soma neza, ariko umunyavyaha niyahindukira umunyavyaha rero. Ubu rero mwebwe biratubwira ubu nta muntu ashobora guharigwa ivyaha udaciye mu maraso ya Yesu. Umviriza Imana muri Bibiliya. Bandanya. niyahindukira ava mu vyaha vyiwe vyose yakora. Niwahindukira ukava mu vyaha byose wakora, akitondera ivyagezwe vyanje vyose, agakora ibitunganye n'ibikwiye, nukuri azobaho ntazopfa. Bandanya. Ibicumuro vyiwe vyose yacumuye, ibyaha byose yakoze niyihana bizogirwa gute? nta na kimwe kizokwibukwa ngo gihigwe kuri we. Gishigwe. Soma neza. Ngo gishigwe kuri we. Urumva rero takibir. Allahu Akbar. Hari ikimazi ngaha. Iryo nisezerano rya kera ni Ezekiyeli. Imana kubera kitavuze ati udatanze ikimazi sindaguharira, kwivuze ngo niwihana uwisubiyeko ibyaha byose wakora ukisubirako ukabiheba, nukuri niwihana nzoguharira. Ibyaha byose wakoze imbere yuko wihana nzobifuta. Hari ikimazi ngaha. Urabona rero ingorane. Ariko uzumva abigisha bari ngaha ngo kera ngo udatanze ikimazi ngo niwaharigwa, ngo kera watanga ikimazi kugira uharigwe. Ubu rero n'amaraso ya Yesu akora kugira ngo uharigwe. None Matayo 4:17 umviriza ngaho. Matayo 4:17 kubasoma n'abandika inyandiko za Bibiliya. Matayo 4:17 havuga gute? Haravuga ati guhera ubwo Yesu atangura kwigisha ati mwihane kuko ubwami bwo mwijuru buri hafi. Urumva rero nimwihane kuko ubwami bwo mwijuru buri hafi. Utsoma igitabo igice cya 3 honyene Matayo ku murongo w'indwi, Yohana Umubatizi ku murongo wa mbere. Yohana Umubatizi nawe nyene yatanguye kuvuga ati nimwihane kuko ubwami bwo mwijuru uri hafi. Yohana none yarabamba ntiyabamba, ariko avuga ati nimwihane. Hari amaraso Yohana yatanze. Reka urumva kumbe no mwisezero rya kera urihana bisanze ugaharigwa, nibirinda kuja mu maraso ya Yesu. Aho rero hari ibanga rikomeye ngaho nakazi kawe kweli. Nakazi kawe kuko bakubwira utemeye amaraso ya Yesu ko Yesu yafire ku musaraba basha nuharigwa uzofira mu byaha. None umuntu yemeye amaraso ya Yesu akakora ibyaha, none ibyaha ntibimujako.
N'ubu umukristo rero amaze kwemera amaraso ya Yesu akaja gusambana, ushaka kubira ko Imana itamuhana rero nazoja mu muriro kubera yemeye amaraso ya Yesu. None Imana imuhanye, none ayo maraso zoba yamufashije iki? Mu gihe yagiye gusambana avyandikirwa, adasambanye arera, none ayo maraso yafashije iki? Jesi muri cyo yafashije nukuri, kuko ibyaha biracari hajya nyine, ubikoze uravyandikirwa, utabikoze ntivyandikwa. Mbega mwarimu, burya ibyo gusambana ukagwara umugera, hafatwa Yesu hafatwa wewe. Wewe ibe usambane uboregwe hanyuma Yesu abambwe. Bibi yakubwiye ekata ivyo ntibibaho. Umviriza rero gusubira mu vyageze 2001 2002, gusubira mu vyagezwe 2001 2002 haravuga hati, avuga gute? Aravuga mwarimu, umuntu niyakora icaha gikwiye kumwicisha. Urumva, umviriza iyo jambo kwanza ngaho, umuntu niyakora icaha gikwiye kumwicisha, kuko kera iyo ukoze icaha ku mategeko y'Imana warafatwa ukicwa. Bandanya, bakamwica mukamumanika ku giti, bakamumanika ku musaraba. Abambuzi kera baramanikwa ku misaraba. Bandanya, umuvyimba wiwe ntuzurare kuri ico giti nyene, ariko nimuze mubure umuhamba kuri uwo munsi nyene, kuko uwumanitswe ku giti ariko umuvumo w'Imana. Umviriza rero, aha rero bica bicanganya, wewe ukire hanyuma Yesu aje ku muvumo. Ivyo birabaho kabisa, ekada ninde uvyemera? Umviriza 8:46 Yohana, amajambo ya Yesu tukiri ngaho nyene tuce tuhasigura neza. Yohana 8:46 havuga gute? Muri ca gitabo kitagira mpwemu yera, kitagira na mwene co. 8:46 mu gitabo kitagira mwene co havuga gute? Aravuga hati, ninde muri mwebwe yonyagiriza icaha nakoze? Urumva rero Yesu ndacaha yakoze, wewe nyene kubikora, wewe ukire uje mu muriro, hanyuma Yesu atakoze icaha aje mu muriro. Hanyuma rero wowe ukora icaha ukavuga ati wewe wizeye amaraso ya Yesu, ukemera ko yakufiriye ku musaraba, amaraso yiwe agasesekera igorogota, yuko wewe uharirwa ivyaha, wewe uzoja heza hanyuma Yesu ahanwe. Ibyo bintu nivyinjira mu mutwe gute rero? Yesu ndazi ko ari umuntu wo mu ijuru, none kugira atwara ivyaha vyawe ni gute? Bica bicanganya n'umukarani. Rero ngaha kuwa kane hari cigwa kivuga yuko Yesu ari Imana. Ikintu rero gitangaje, kuwa kane twigishije yuko ari Imana, uno munsi rero arafuye, ngo ku munsi gira gatatu akazuka, arazoza. Ariko kweri umuzuka abatari abayisilamu, mwebwe muriga amashuri y'ikizungu na kaminuza ama university, umuntu wize kabisa, Imana yaremye ijuru n'isi, ife ije mumva imisi 3 itarazuka. Iyo misi 3, umunsi wa mbere itarazuka ikiri mumva, isi iriko irongorwa nande? Na shetani. Uri mu bitaro ariko aravyara, ariko ahamagara nde? Ico kiziga kiri mumva kimufashiki. Uri mu bwato mu kiyaga agomba kuhamagara umuzimu, ahamagara nde? Umurwayi ariko muganga agomba hwere, ariko ahamagara nde? Umuzimu. Imana yaremye ijuru n'isi. N'umushoferi ari ku modoka agafata umunota umwe gusa agasinzira, iyo modoka irashika. Ekada. Imana rero ariyo irongo y'isi n'ibirimo vyose, ihwere ije mumva imisi 3. Cyo nicinjira atarazuka. Ninde yafasha abantu? Umuntu ufise ubwenge kabisa wize ukayemera ibintu givyo. Imigani 14:15 aravuga hati, Abwenge yemera ijambo iryo ari ryo ryose, ariko abanyamakenga bagenda bakavye. Twebwe
umaze kutubwira Yesu ni Imana none vyagenze gute yarabashiriye ku musaraba kugira muharigwe ivyaha pasteur no ni Imana hanyuma arafa oya bona muzabi Imana irafa none Imana nishobora gufa kandi na Bibiliya yavyemeza ko Imana idashobora gufa idashobora guhura n'urufu yego ryamenzo ndavyumvise birimo muri Bibili urakoze bahaririye basha ndabanyonyora uyo murongo urahari bindira abadu Imana yenyene ubwayo irivugira ko idashobora guhura n'urufu ariko Yesu yarafuye ngo ku munsi ugira gatatu arazuka kwemera kw'abakristo suku iwanje Yohana 8:21 8:21 yararavuga ati nuko Yesu yongera kubabwira ati jewe ndi mukuhava namwe muzondondera aho yari amaze kuzuka nguko muwe muvyemera sijewe kandi muzopfira mu byaha byanyu muzopfira mu byaha byanyu bafire mu byaha gute kandi yaramaze kuzuka arabihakanye amaraso yarabifuse kumbe biracyari hajya ngo muzobifiramo aho hari amakenga ngaho kweli nakazi kanyu ufise ubwenge ni bukuri kuko kuri uwo musi Imana yaragwaye ubwenge kubera ko umuntu ataje kuguhenda mbiyo nzu ngo yimuhe ufise umuriyoni muri banki ko taguhenze muyo muriyoni ndawuje ko wamwibye hanyuma kuvyerekeye kumenya Imana akuzimize nakazi kawe takibir Allahu Akbar Imana izo kujana mu muriyo kubera yaguhaye ubwenge bukore Imana irafa yaremye ijuru n'isi iyo bari fake kabisa hanyuma rero abantu bare Imana abantu yaremye babe aribo bayifata bayitera inkoni bayikubite ingoni iyo bari fake bayambure impuzu bayambike akareje nk'uruyoya iyo siyo iyo ni ya fake kabisa bayisuzuguze gutyo Imana yaremye ijuru n'isi hanyuma bayikubite ku musaraba abantu Imana yaremye aho hari amakenga ngaho iyo ni ya fake hanyuma uzavuga ngo Islam ngo nibemera Yesu ngo nibakunda Yesu nitwe tumukunda kweli mwamura musuzuguza ahubwo nitwe tumuvugira ko ivyo bintu biteye isoni bitamubayeko ni umuntu mwiza ni ntumwa y'Imana kweli gute Imana yari kumureka asuzuguzwa gutyo kubera ibyaha by'iwawe reka da ivyo ndibibaho nta muntu afira ibyaha by'uwundi murabona uko ngana n'uyu mugabo avuye ngaha akija ngaha navuze n'uyu mugabo aramira ariko mu bintu byose yigishije ahubwo namutwenze namba yibagiye ikigwa namba atigeze ategura sinzi namba yaje mu buryo nyabaki ikigwa kiravuga ngo mbega Yesu yapfuye kandi urupfu rwo kumusaraba mbega Yesu yarapfuye kandi urupfu rwo kumusaraba nigeze mwumva isomo na rimwe yatanze hakana yuko Yesu Kristo atapfuye ntabyo ari gushobora kuronka ahubwo ibintu yerekanye ibintu vy'amakenga ariko gamarimo amuri kugera umaze kugera ko go gusoma yamukuru uri cyafise amakenga ku bintu by'urupfu rwa Yesu Kristo yamukuru uri cyafise amakenga ntubihakana gusufisa amakenga nakarukuri ntubihakana ko Yesu Kristo atapfuye kuko Qur'ani na Bibiliya byarabikwigishije ufise amakenga ariko reka rero ndamukure cyo kimwe n'abantu bari hano ukuri ukuze aje ngaha yatanze ikigabane cyo muri Ezekiel 20 kugira ngo amanza acanganye imitwe y'abantu yerekana yuko umuntu wese azogibwa ko n'ivyaha vyiwe niko muri Ezekiel 18:20 havuga rego ni vy'ukuri umuntu wese akoze icyaha umuntu wese agiye gusambana Yesu Kristo niyaza uyo muntu imbere y'Imana azogibwa ko n'ivyaha vyiwe Jerias ntabwo nzohogwa ivyaha bya Jean Pierre cyane vya Kaziri ahubwo je ivyo vyaha nakoze imbere y'Imana igihe Yesu Kristo azobaje nk'umucamanza agororotse nuko Qur'ani ibivuga ico gihe je nzoba mpagaze mvuga ku vyaha vyanje je ubwanje jenyene nta muntu numwe rero azokwagirwa n'ivyaha mugenzi we yakoze iryo somo rya Ezekiel nico rishatse gusigura aho ndahejeje
yatanze kandi isomo yatanze kandi gasomo karako guhuvya abantu ko muri Yohana 8:8 ariko ako gasomo ntaco nza kukavugako kuko ivyo yigishije vyose ntacyo vyari bimaze ntacyo vyari bivuze ntabwo vyari bitumbereye neza mu cigwa ariko icigwa kiri hano kiravuga ngo mbega Yesu yarapfuye kandi urupfu rwo kumusaraba nico cigwa kiri hano rero nagomba ndabimwereke neza kubera ko na Yesu Kristo twe tuvuga tumufise ko vyinshi byo kumuvugako uyu Yesu Kristo turamuzi neza turazi guhera akimanuka Imana yiyambika umubiri ikaza hano ku isi igatambagira ku mpinga z'imisozi kubera misi yo gucungura umuntu yari yarakoze icyaha Yesu Kristo rero yaje kugira ngo acike icyaha ku bwacu ivyo navyerekana mu Bikorino ba 2:21 hari amajambo avuga gute haravuga ngo Abikorino ba 2:21 haravuga gute umwe atigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu umwe atigeze kumenya icyaha Yesu Kristo atigeze kumenya icyaha atakoze icyaha Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu kugira ngo muri Yesu Kristo uyu Yesu Kristo kugira ngo muri we duhinduke ukugororoka kw'Imana kugira ngo uwemeye wese uyu Yesu Kristo yatanzwe kugira ngo umuntu acungurwe umuntu wese ahinduke ukugororoka kw'Imana rero iyo umuntu yemeye Yesu Kristo akemera yuko yapfuye kubwiwe uyo muntu niyo aba yakoze icyaha yibuka kwihana agasaba imbabazi agasaba ikigongwe maze agaharirwa ibyaha vyiwe kubera ko Yesu Kristo yaraje kandi muri we iyo tumusenze tumwizeye tugasaba imbabazi turaharirwa mu izina rya Yesu Kristo rero uyu munsi tuza kwiga icigwa kivuga ngo urupfu rwa Yesu Kristo mbega Yesu Kristo yarapfuye ku musaraba rero tutagiye kure reka dutanguze isomo ryacu ryo muri Matayo 28:11-12 hari amajambo meza avuga gute umusomyi 28 ibyerekanye n'ivy'urupfu rwa Yesu Kristo saba abayisilamu bonyene batanguye kubinyegeza oya kuko hereye kare hose bifuza kunyegeza yuko Yesu Kristo atigeze apfa kuko Yesu Kristo atigeze abambwa ku musaraba ivyo wari umugambi wa Satani kugira ngo abantu bahube ntibamenye aho bashobora kuja kuronderera agakiza kugira ngo abantu ntibahube ntibamenye aho bashobora kuja kugira ngo baharigwe ivyaha vyabo haravuga ngo iki ijambo ry'umutwe riravuga ngo yego batanga igiturire bahera abararirizi Yesu Kristo amaze gupfa baramuzanye baja kumuhamba bamaze kumuhamba ngo baciye bazana urubuye runini barushira barupfundikiza kumva yiwe maze rero igihe kiragera nk'uko Yesu Kristo yari yarabivuze Yesu Kristo arazuka ariko amaze kuzuka baca bifuza yuko banyegeza yuko Yesu Kristo atazutse mu yandi majambo namba banyegeje yuko Yesu Kristo atazutse bisigura ngo bashaka kunyegeza yuko batamwishe haravuga ngo iki abazamu bafise ingorane havuga ngo iki bakigenda bamwe muri babarinzi muri babazamu baja mu gisagara babwira abaherezi bakuru ibyabaye byose harana havuga ngo iki nabo bakoranira hamwe baca baja inama baja ahantu barakorana n'abashinga nahe nabo baja inama harabandanya n'abashinga nahe baja inama bahera abo basoda amahera menshi baca bafata amafaranga bavuza amafaranga Bibiliya ivuza amahera menshi yari amafaranga menshi kugira ngo iki babaha urufovya kugira ngo bati muze muvuge abigishwa biwe baje mwijoro baramutwibana dusinziriye tubandanye yego icegera ca Kayisari nicaramuka kibimenye kibyumvise yego tuzomuhwamika naho tuzomuha urufovya urwo rufovya rero n'ababisilamu bashobora kuba bararuriye bararonse kugira ngo baze bavuge yuko Yesu Kristo atigeze apfa urupfu rwo ku musaraba mu yandi majambo yuko Yesu Kristo atigeze azuka n'abana b'isilamu barashobora kuba barariye inoti musa turacabandanya kubera ko turabereka neza muri Bibiliya na Korani urupfu rwa Yesu Kristo na Korani yarabivuze igiturire amafaranga muze muyasubize namwe
cavuga yuko Yesu Kristo atapfuye kandi atazutse kandi majambo utabantu bose nagakiza dufise kubera ko Yesu Kristo ngo atapfuye ngo kandi ntiyigeze azuka maskini ya Mungu baca bavuga ngo Yesu Kristo niyaza ngo azobaje gupfa ariko Korani ivuga ati Yesu Kristo niyaza Musa Yesu Kristo niyaza azobaje nk'umucamanza agororotse atakuye ni hakimu muadilifu rero ibyo gupfa n'ivy'iwawe n'ibintu vy'iremenanya ukora kugira ngo werekane ko abantu tutigeze tubona agakiza mbega rero Yesu Kristo wowe Yesu Kristo umaze kuba uri hano ku isi imbere y'uko upfa wari waravuze iby'urupfu rwawe Matayo 20:17 twumve mbega Yesu Kristo wewe uri hano ku isi imbere y'uko ubambwa upfa iby'urupfu rwawe wari waravuze ko bizobaho mbega ivyo wavuze ko bizoba ryari haravuga ngo iki Yesu avuga iby'urupfu rwiwe Yesu avuga iby'urupfu rwiwe ndasaba mwarimu amuri unkurikirane uyu ni Yesu ariko avuga iby'urupfu rwiwe ikigo kiravuga ngo mbega Yesu yarapfuye kandi urupfu rwo kumusaraba Yesu rero agira avuga iby'urupfu rwiwe hano muri Matayo kandi ndaza kubikwereka no muri Korani havuga ngo iki Yesu agira duge i Yerusalemu Yesu agira duge i Yerusalemu yihererana n'ababigishwa biwe 12 yihererana n'ababigishwa biwe maze bari mu nzira arababwira atehe turaduzi Yerusalemu kandi umwana w'umuntu azoshirwa mu maboko y'abaherezi bakuru n'abanyabwenge b'ivyanditswe n'ababashinga naye twumva bazomucira urubanza rwo gupfa Yesu Kristo yari karamenyesha abigishwa biwe ivyerekeranye n'urupfu rwiwe atarapfa bazomucira urubanza rwo gupfa kandi bazomuha abanyamahanga ngo ashinyagurirwe atonagurwe abambwe kandi ku munsi ugira gatatu azozuka ayo majambo sindayerekanye muri Bibiliya Korani 19:33 hari amajambo avuga ngo iki Korani 19:33 reka twumvirize amajambo avuga mbega Korani Yesu Kristo yari yaravuze iby'urupfu rwiwe Korani 33 Korani yakubise kopi muri Bibiliya haravuga ngo iki mu gitabo giteye amakenga cyane mukusanyiko wa uongo havuga ngo iki na amani iko juu yangu kandi amahoro ari kuri jewe siku niliyozaliwa umunsi navukiyeko na siku n'umunsi nitakayokufa n'umunsi nzopfirako na siku umve Korani ivuze ati amahoro ari kuri jewe umunsi navukiyeko n'umunsi nzopfirako na siku nitakayofufuliwa kuwa hai haleluya iyo ni Korani twigisha itwereka neza yunganira Bibiliya muri Matayo 20:17 Korani twereka neza yuko Yesu Kristo yapfuye mbega rero ivyo vyabaye ryari bandanye 34 ego huyu ndiye Isa bin Mariamu huyu ni wa Yesu mwana wa Maria aliyekufa na akafufuliwa amuna utasoma uyu ni wa Yesu mwana wa Maria yapfuye kandi akazuka rero uko muri Matayo 20:11 hari haravuze iby'urupfu rwa Yesu Kristo na Korani kavuga iby'urupfu rwa Yesu Kristo bwiwe yivugira yuko azopfa ashigwa mu maboko y'abanyamahanga bamutonagure kimwe cyose mu byo Yesu Kristo yavuze cyarabaye reka dutangurire kuri ngaha ashinyagurirwe Matayo 27:31 havuga ngo iki Matayo 27 ijambo Imana yavuze nico Yesu Kristo yavuze cyategerezwa kuba nuko Korani ivuga ati amri ya Mwenyezi Mungu lazima kufanywa havuga ngo iki 27:31 ego 27 kugeza 31 havuga ngo iki titre abasoda bashinyagurira Yesu kumwe Yesu Kristo yari yarabivuze yuko abasoda bazomushinyagurira hano vyarabaye ngwiki maze abasoda bico cegera ca Kaisari bajana Yesu mwiboma
bateraniriza ingabo zose kuri we, bateraniriza ingabo zose muri we, ndasaba ngo unyaruke. Bamwambura iziwe muzu, bamwambura impuzu ziwe, bamwambika umutamana w'agahama. Umutamana 31 havuga ngo iki? Bamaze kumucurira, bamaze kumushinyagurira nk'uko Yesu Kristo yari yabivuze. Bamwambura wa mutamana, bamwambika iziwe muzu, bamujana kumubamba. Bamujana hehe? Ikigo kiravuga ngo Yesu Kristo yarapfuye kandi urupfu rwo kumusaraba. 32 havuga ngo iki? 32 ukubambwa kwa Yesu. Ukubambwa kwande? Yesu Kristo mbega yarabambwe. Ikigo niko kivuga ukubambwa kwande? Kwa Yesu ngwiki? Bakirenga irembo bahura n'umunyakurene yitwa Simoni. Barahura nawe. Uyo baramufata kugira ngo amutwaze umusaraba. Bashitse ahantu yitwa Igorogota. Risobanurwa ngo ahantu hagahanga. Bamubambayo, bamuha vino ivanza n'umuti w'umururazi ngo ayinwe. Ayumvirije yanga kuyinywa. Bamaze kumubamba, bamaze kugira iki kuri wa musaraba Simoni yamutwaza. Bagabura impuzu ziwe barazifindira. Mbega muri warimwo bagabura impuzu ziwe barazifindira. Reka utubwire amajambo tutatwibaza ikibazo. Dongo twari ku kibazo kivuga ati mbega Yesu yarapfuye ku musaraba. Ubu turabonye yuko Yesu Kristo bamufashe baramutwara. Simoni bahuye nawe mu nzira bamuha umusaraba. Uyo musaraba Simoni aramutwaza. Bashitse ahantu hitwa Igorogota babamba Yesu. Aje bavuga ngo babambane, baca bavuga ngo babamba Simoni. Ariko hanyana munsi haranditse yuko baciye bakora icyapa bagishira hejuru ku mutwe wa Yesu Kristo ku musaraba. Ahari handitse amajambo avuga ati uyu ni Yesu Kristo umwami w'Abayuda. None banditse rero yarapfuye kandi apfa urupfu rwo ku musaraba. Rero izo noti mwariye mukaza guhenda abisilamu bose uruvuga Yesu Kristo ngo atigeze apfa, izo noti murazisubiza. Namba Yesu Kristo atapfuye mwega abisilamu mwacunguwe nande? Ntibaracungurwa. Yesu Kristo azoza kubacungura. Maskini ya Mungu. Ariko rero ngo twe dufise ibyizige bidasanzwe. Yohana 3:16 bavuga ngo iki? Kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi. N'abisilamu barimwo. Kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi. Niko kwatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Itanga Yesu Kristo umwana wayo w'ikinege. Kugira ngo umwizera wese. Kugira ngo umuntu wese yizera Yesu Kristo n'abisilamu batavuyemwo. Ntazapfe rubi. Ahubwo azahabwa ubugingo budashira. None umunsi kubona muhari ngaha muri bo mw'abisilamu mwe nuko Yesu Kristo yitaza akabapfira. Nayo bundi ho muba mwarahonye. Ariko rero kubera urukundo Imana yakunze abari mw'isi ngo rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo abantu bose bizera Yesu Kristo nibaze bapfe rubi, ahubwo baze bahabwe ubugingo budashira. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Amen. Kwa Kristo, haleluya. Amani ya Mungu pamoja nanyi. Asifiwe babili. Mimi nawapendaga wa Kristo kwa sababu ninapopanda mimi katika kuzungumza huwa siku zote wananielewa sana zaidi. Kweli. Kwa kweli hata mimi sinaga ya fujo nyingi sana, kelele nyingi sana. Ni bora nitumie andiko 4 lakini hizo ni andiko zenye faida ndani yake. Kwanza namshukuru Mungu kwa kuneemesha neema kuwa Muislamu. Maana kuwa Muislamu kwanza ni neema kabisa. Wallahi ukisikia kuwa Muislamu ni neema. Kwa sababu awajuzi wao wamesema kwamba Yesu ndiye Mungu. Lakini leo wanasema tena Yesu alikufa msalabani. Bimaana ule Mungu tena kafa. Wallahi kuwa Muislamu ni neema iliyokuwa kubwa sana kabisa. Mada ya siku ya leo inasema Yesu alikufa kumsalaba. Ndio mada ya siku ya leo. Pastor aliyekuja hapa mimi nilikuwa sikia ni kelele. Sasa utafsiri. Baba na mjana, ana msalaba. Hapa sio kanisani.
Toa andiko, meza mate, tafsiri. Toa andiko, meza mate, tafsiri. Tumuulize kwanza Yesu. Mwa mnasema kwamba Yesu aliwafia zambi zenu, bimana mote hapa amnaga hata zambi. Kitabu cha Luka sura 11 mstari wa 2. 11 Luka aravuga hati ko basoma nabandika inyandiko za Biblia. Arababarira ati, Yesu anasema, Yesu arababwira ati, nimwasenga, sikilizeni, Yesu anasema mkitaka kuomba. Jamani, mwenye iko hana zambi anaombaga? Utaomba na wewe uko mtakatifu. Yesu anasema ukitaka kuomba, tuombe nini? Muvuge muti, semeni izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, imisi yose, uduhe ibyo kurya byayo, uduharire ibyaha byacu. Zambi kandi na Yesu ashawafia zambi. Ata zambi gani? Na pasta amesema Yesu mwote mkitaka hata mwende mnye mdiringi, hamna matatizo. Yesu ashaga wafia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Msikipa wanamkata, wanasema hapana, si tuna zambi. Mimi nasema Yesu amewafia zambi zenu. Yesu anasema katika kuomba, mwambieni Mungu utusamehe zambi zetu. Mwarimu ukiraho nyene munasaba icyadafise hapo sasa. Hivi kuna Mkristo yuko hapa ana zambi? Kweli tuwe wa kweli. Hivi kuna Mkristo hapa ana zambi? Kweli ana zambi? Umukristo atafisi cyaha akiritse, atafisi cyaha, watatoka wapi? Umwe Mkristo mwenye ana zambi atoke wapi? Umukristo atafisi cyaha kiritse. Mada ya siku ya leo mimi nitakusaidia bwana pasta, maana amekuja hapa ni kijana mdogo tu, mwenyekiti wanajitahidi naye kumzoeza, lakini bado maji angali marefu kwake. Mimi nimejua kama atatoa maandiko, andiko ziseme Yesu alikufa kumsalaba. Sikilizeni uongo wake aliotoa pasta. Mimi natoa andiko la pastor. Sikiliza andiko la pastor Marko 15:21. Amelitoa pastor wenu. Sikilizeni pastor. Marko 15 2:1. Unatanganya peupe hapa mchana bana. Soma hiyo. Haravuga hati. Bafata umuntu ahita akamchukua mtu mmoja ambaye alikuwa anajipitia barabarani, Simoni Munyakurene safi avuye mu misozi, ni sawa Alexander na Rufo, ngo amutwaze umusaraba. Hii ni pastor ndo ametoa. Alivyopita kweli wakamuona Simoni, wakamchukua amsaidie nini? Msalaba. Sawa. Kwa hiyo Simoni amemsaidia Yesu nini? Msalaba. Simoni amemsaidia Yesu nini? Msalaba. Maliza kubeba. Sawa. Arabana nyagabwa hati bamushikana hanu hitwa Golgotha, nisobanura ngo hanu agahanga, wakamchukua Simoni wakamfikisha Golgotha. Sawa. Bamuha vino ivanze n'umuti w'umururazi. Tulia, inatosha. Wapi andiko kwenye Biblia Simoni amemrudishia Yesu msalaba? Awuzane ngaho murongo. Nataka andiko limoja. Simoni alivyofika pale Golgotha akamwambia Yesu, msalaba wako huyo akiribzao. Jamani, amelitoa hilo andiko? Atalitoa wapi huyo? Wakristo mbarikiwe. Kwa hiyo bwana pasta aliyefikisha msalaba jina lake nani? Simoni. Sawa. Aliyefikisha msalaba wa Yesu ni nani? Simoni. Mathayo, Yohana anasema ni vya uongo. Kweli? Nitoe andiko? Toa. Nitoe andiko? Toa. Yohana anasema ni vya uongo, hawakumuonaga Simoni, Yesu amejifikishia peke yake. Nitoe andiko? Toa. Nitoe Yohana 19:16. Na hageze mwalimu, wewe mnazani tunabahatisha? Soma hiyo. Nuko basumira Yesu. Unaona? Huyu ni Yesu. Sikiliza andiko. Yesu Yesu akatoka Yesu wenyene yiyikorere y'umusaraba awushika
ashikana uhai ahantu hitwa Inyagihanga. Simoni alikuwa wapi? Ari hehe ngaho? Alikuwa kumtiringi Kanyanga. Unasikia mafundisho. Marko anasema Simoni ndo amemsaidia. Yohana anasema hapana, amejipelekea yeye mwenyewe. Kwa hiyo vyote vinakuwa ni 0 kwa 0. Mimi nitawasaidia vizuri. Akatoa andiko la Qur'ani, eti ngo Qur'ani ngo inakubali Yesu alikufa kumsalaba, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qur'ani sisi tuisome, alafu iseme Yesu akasoma suratul Maryam. Unaona bana, jana walimkataa Muhammad, leo wanamkubali kwamba kitabu cha Muhammad kinasema Yesu kafa. Kwa nini mnamkataa mtume? Nisomesho Qur'ani hiyo sura 19 aya yake 33. Bismillahirrahmanirrahim. Sikiliza andiko la Pastor wenu. Yesu anasema katika Qur'ani, kule kwa Muhammad walikataa jana. Safi. Na amani iko juu yangu siku niliyozaliwa. Maneno haya Yesu anasema na amani iko juu yangu siku niliyozaliwa, bimaana tayari ashafanya nini? Ameshazaliwa. Tumeshamuona Yesu kweli ameshazaliwa na amani iko juu ya Yesu. Tunaenda vizuri Yeah. Aya, neno la pili, na siku itakayokufa. Tulia. Na amani itakuwa juu ya Yesu, na siku hapana siku niliyokufa, nitakayokufa. Hiyo ni fitire kazoza, bimana Yesu bado hajakufa. Kazoza sawa bimana bado hajafanya nini? Hajakufa. Alafu pastor anasema eti alikufa. Endelea ile andiko. Na siku nitakayofufuliwa kuwa hai. Yesu akasema na tutaenda vizuri. Tutaenda vizuri huko. Yesu akasema na siku nitakayofufuliwa, bimaana bado hajafa, hajafufuliwa. Okay, twende kwa maelezo. Twende maelezo yake. Haravuga hati turavuga ibijanye n'ubu buzima. Haravuga hati aho havugwa Yesu yadugijwe mu ijuru ari muzima atarapfa. Takbir. Allahu akbar. Wewe unasikia Qur'ani wewe? Yesu alipandishwa mbinguni bado hajakufa. Unafitinira Qur'ani wewe? Hii ndio Qur'ani, sio Biblia hii bana. Tena mimi nawatizama jinsi waokopi, mbarikiwe sana. Andiko lingine kama Yesu kwa imani ya mapasta, na muomba Mkristo aliyekuwepo hapa anisaidie tu ile andiko limoja, nataka nilisome, alafu sasa pastor atakuja hapa akijibu vizuri. Mtasema kweli pastor amejibu. Akijibu vibaya na mwe wa kweli mseme pastor umetuvuruga kidogo. Nisome kitabu cha Mathayo sura 26 aya yake ya 36. Mathayo 26:39. Aravuga hati, anzia juu kidogo. Aravuga hati anzia 36. Aravuga hati maze Yesu ashikana nabo ahantu hitwa Getsemani. Yesu anakuja na wanafunzi wake, anawafikisha pale Getsemani. Yesu anasemaje? Abwira abigishwa biwati bamurica hano mbanza njarya gusenga. Ajana Petero na bene Zebedayo bombi atangura kubabara no guhagarika umutima cyane. Arababwira ati umutima wanje uri nakabonge kagomba kunyica. Bamugumye mubane maso nanje. Yunguruza imbere gatoya. Yesu akajongea mbele kidogo, akasemaje? Yesu yunguruza imbere gatoya aruba marasenga ati data asangwa byoshoboka iki gikombe nikindengane. Swali kwa Wakristo, kama Yesu alikuja kufa msalabani, anamuomba Mungu amwepushe na kikombe,
kikombe hichi ni nini? Endelea Musa. arabana yakavuga hati ariko ntibibe nkuko je ngomba ariko bibe nkuko wewe ugomba. Tulia hapo. Unasikia hiyo? Yesu anamwambia Mungu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, na kikombe hichi ni kifo. Yesu ataomba vipi Mungu amwepushe na kifo, na yeye amekuja kufia watu? Wakristo akija pasta atoe ile andiko alitafsiri. Sawa Akija pasta asiwachanganyi maandiko. Sitaki pasta atakayekuja Mathayo tunamuona Yesu anamwambia Mungu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, walakini si kama nitakavyo mimi bali ni kama utakavyo wewe Mungu. Hichi kikombe ni kifo. Yesu anasema Mungu amwepushe. Mathayo 7:7. Mathayo indwi indwi Mathayo aravuga hati indwi Mathayo muri kwa rutabo tagira mweneko. Sikilizeni maandiko hayo. Haravuga hati muri cyo gitabo kitagira mweneco Yesu ari karigisha abantu musabe muzohabwa. Unasikia maneno haya? Yesu anasema ombeni nanyi mtapewa. Tunamuona Yesu anamuomba Mungu amwepushe na kifo. Akija pasta hapa aje atolie andiko. Yesu amemuomba Mungu amkinge na kifo, wakati misio ya Yesu ni kuja kufa. Mwalimu icenda gaharera icenda hanyene hari umuntu muri Yesu arigisha hari umuntu muri mwebwe umwana wiwe yo musaba umutsima akamuhimuye yo musaba ifi akamuha inzoka. Mutubwire ko Yesu Imana yayisabye ifa ikamuha inzoka. Soma dadangu pale kuna soma vizuri. Ule dada sio mbishi, ule wengine wote ni ubishi. Mimi naomba pasta akija hapa, kama misio ya Yesu ni hiyo. Mimi naenda taratibu, sio kama ule mimi ni andiko kwa andiko. Niko natulia, mimi sina haraka. Mimi sinaga haraka. Hauna muhao. Sina muhao kabisa. Kwa sababu kinachonishangaza Wakristo wanabatizwa eti wanasamehewa dhambi. Mnaenda kubatizwa na Yesu ashawafia dhambi zenu. Mnatafuta nini? Kuna watu nimeona kukomine kuzoni wanafungwa. Jamani, mnawafungia nini na Yesu ashafia dhambi zao? Nibofunga Yesu bakabarikura. Mchukueni Yesu tieni ndani. Si ndio ashafia? Chukueni tia ndani. Na waje batembele kwa Yesu yapelemo basira hapo. Tia ndani. Wakristo watolewe. Eti Yesu afie mwe zambi. Yesu awafie mwe zambi. Kweli wewe unywe pombe Yesu akamatwe, wewe ukafanya usharati Yesu akamatwe, wewe uzunguruke mweli jua useme uongo aulizwe Yesu. Ndugu zangu wa Kristo, tumuogope Mungu na tuyaseme yaliyo ya kweli, kwa sababu leo tuko duniani, kesho tutakuwa hatuko duniani. Salamu alaikum. Murakoze cyane. Jewe nakuze mbanguka kandi nubaha kubera ko umbwiye ngo ngume aho nyene ati Yesu yarapfurufu ko kumusaraba. Matako ndagusezereye yuko naza kuja kure yaho unungitse. Gumamwo. Uzagiye Imana rihabwe icyubahiro. Reka nshimire Imana kubera ko isubiye kumpa izindi ngufu zo gusubira kuduga ngaha mu gihe amagara yarasa nk'ayanyitse, ariko Imana ihabwe icyubahiro ko ndi muzima. Imana ishimwe cyane. Uyu mugabo rero Hamza araje ngaha avuze ibintu byinshi, ariko reka ndamwereke muri bike yavuze. Ubwa mbere hari ikintu yavuze asaba muri Mariko 15 muri Matayo 26:36 ahavuga ngo Yesu ariko arasenga, ngo yavuze ngo Mana ndagusabye iki gikombe kindengane. Kandi acarabaza ikibazo ngo niba umupasitoro wanyu yiyemera aze kuvuga ngo iki gikombe ni iki, ubwiwe cyaracishura ati icyo gikombe n'urupfu. Ati Yesu yavuze ngo niba mubishaka ugo rupfu rundengane. Acarongera ko ngo ariko nibibe nkuko ugomba ni nkuko ngomba, nibibe nkuko wewe ugize gute ugomba. Isiwe yabisomye none ko Yesu yavuze ngo nibibe nkuko jewe Yesu ngomba, ariko bibe nkuko wewe data ugomba. None data icyo yaragomba cyari kihe?
kugira ngo tumve niba icyo Yesu yasabye kwari ukuri. Waebrania 10:10 nipe mafuta. Anasema hivi. Uko kugomba kwayo. Sikiliza vizuri bashehe, msikuwe yani msizubae kidogo. Uko kugomba kwa data. Uko kugomba kwa data. Uko kugomba kwa data. Niko kwatumye kwezwa. Tubiheshwa n'umubiri wa Kristo. Niki? Tubiheshwa n'umubiri wa Yesu Kristo. Umubiri wande wa Yesu Kristo. Watanzwe rimwe gusa. Mubizi ugomba kwimana? Ukugomba kwimana kwakumvise? Ntibarakumva neza. Ukugomba kwimana Yesu yasabye, yavuze ngo nibibe muko jewe ngomba ko bibe muko ugomba wewe Yesu. Wewe data. Kwari ukutangwa k'umubiri wande wa Kristo kandi watanzwe rimwe gusa. Aho ndahejeje. Yareko radutakariza umwanya. Akiraza kindi kintu cya kabiri. Ngo Yesu yagiye yikorereye umusaraba. Ndakubaza ikibazo. N'akarorero iyi bafre jewe ndiko ndayiterura ino bafre. Sivyo? Hama wewe ukacuza uranivisa ahantu habiri. Jewe ngaterura ngaha nawe ugaterura hariya ukanwaza ino bafre. Tukayitwara twayidugana ngaha. Mbega bavuze ati Gerve yateruye bafre bo babeshe? Oya. None sinarinteruye. Bavuze ngo wewe wateruye bafre bo babeshe? Oya. None ni waruteruye. None ikibazo kiri he? Bavuze ko Yesu yikorereye ikibazo kiri he? Simoni yaramutwaje bagenda bawutwaye bawushikana Igorogota. Yesu niyo yibereye kuri action na Simoni ari kuri action. Injeri gitangaza. Zari action simultane. Reka nibana irizereje ngomba ni umviriza mwarimu. Mwarimu fata Bibiliya zose ziri ngaho uzinge. Nyegeze. Hama utuzingurura Korowani zose ziri ngaho. Ni ya mbere natangu. Urufu rwa Yesu Korowani ndaruvuga neza atamakenya. Nico gituma na mambo ukoresha batagogwa kandi zo bata. Daga niba hakanye ko barabizi ko birimo. Wowe kuri hakamutabizi. Bana wala wajabisho unajua hayo mambo yapo. Bana nianze nisianze. Nianze nisianze. Jamani nipe Mwanzo sura Maida yani 3 ayati ya 145 nipe mafuta. 3:145 Korowani nipe manjonjo. Inasema hivi. Sikiliza inasema nini? Na nafsi yoyote haitaweza kufa ila kwa amri ya Mwenyezi Mungu. Sikiliza. Hapa Korowani nasema na nafsi yoyote haitaweza kufa ila kwa nini? Kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Yani kifo cha kila nafsi ni kwa sababu ya Mwenyezi Mungu. Tutaona sasa kifo cha Isa kama kilisababishwa na Mwenyezi Mungu. Kwani Korowani nasema kila nafsi inayoondoka ni kwa sababu ya Mwenyezi Mungu. Sasa tutaona kila nafsi inayoondoka kama ni kwa sababu ya Mwenyezi Mungu, na kifo cha Isa tunaona ko cyane ni iki ni Imana. Aho nyene gatatu 183 avuga gute? 183 avuga gute? Aranditse ngo wale waliosema. Umbiliza ngo bamwe bavuze Mwenyezi Mungu ngoye Imana ametuahidi ya kwamba soma wihuta. Ametuahidi ya kwamba ngoye Imana dusezeranye yuko tusiaminini mtume yoyote mpaka ngo nitwemere n'umwe ari yose gushika igihe atuletee kafara ambayo paka atuletee kafara ambayo yakuliwa na moto. Yakuliwa na moto. Endelea. Sema Mtume Muhammad anaambiwa kuli ya ewe Nabii Muhammad. Sema walikufikieni. Mtume Muhammad anasema walikufikieni, bali walikuja kwako. Yani ilo ubara aje kuri wewe walikufikieni mtume kabla yangu kwa hoja zilizo waziwazi. Mtume Muhammad anasema walikufikieni mitume kabla yangu mimi Muhammad kwa hoja zilizo waziwazi. Waliwafanya nini? Na kwa haya mnayosema basi mbona mliwaua? Ile kwani mbona mliwaua kama mlikuwa wa kweli? Umiriza Muhammad amzengo intumwa zose zaje imbere yanje jewe Muhammad zikaza zifise ibimenyamenya bigaragara zarishwe. Siko Muhammad avuze? Ikibazo niki rero ko Yesu yaje imbere ya Muhammad, mbega yaje afise ibimenyamenya bigaragara kugira ngo tumenye ko ari muri zo ntumwa zishwe. Uko Muhammad avuze ngo intumwa zose zanyitangiye imbere zikaza zifise ibimenyamenya
Muhammad alikuja na hoja zilizo waziwazi ili tujue kama na yeye ni miongoni mwa hao ambao wameuawa. Mbili ayake ya 87 nipe manjonjo. Mbili Kabiri mirongo munani nini muhavuga gute? Ningo garingo ga kabiri mirongo munani nini muhavuga? haravuga ngo na hakika Atangeka tulimpa Musa kitabu ngo twahaye Mose kitabu na tukawafuatisha mitume wengine kandi tukurikiza inuma nyinshi zikubaga yake nyuma yiwe na tukampa Isa kandi na tukamupa Isa nini? Mwana wa Maryam. Mwana wa Maryam tukamupa nini? Hoja zilizo wazi. Unasikia ndani ya Qur'ani? Muhammad anasema kila mtume aliyenitangulia na hoja zilizo wazi aliuawa. Sasa 2:47 nasema Isa naye ni miongoni mwa hiyo mitume ilikuja na hoja zilizo wazi. Bimaana aliuawa Bana zamani. Sasa niseme aje jamani? Basi acha niendelee. Sasa kifo cha Bwana Yesu nani alikitangaza? Kwanza Mwenyezi Mungu hangeweza kubadilisha maneno yake. Qur'ani 10 ayati ya 64 inasema nini? Qur'ani 10:94 Imana ni yashobora kwihindukiza mu majambo yayo. Ayo majambo Imana itashobora kwihindukiza na aya soma 10:94. Na kama unayo shaka juu ya 64 10:64 Nyarusa 64 wao wana mema katika maisha ya dunia na kahera gira ningo gango wao barafise bwiza na mayigwe mu buzima bwo mwisi n'ubwo mwijuru. Hakuna mabadiliko katika maneno ya Mwenyezi Mungu na hakuna mabadiliko katika maneno ya Mwenyezi Mungu. Unasikia Qur'ani? Ndiyo. Naguhindagurika mu majambo yiki Imana. Naguhindagurika mu majambo yiki Imana. Siko Qur'ani vuze? Reka turabere nayo majambo Imana idashobora guhindura. Kuko Qur'ani vuze ngo Imana nishobora guhindura majambo yagize gute yayo. None majambo Imana idashobora guhindura na yahe. Qur'ani 3 tugufu 55 nipe manjonjo. Haya maneno ya Mwenyezi Mungu ambayo Mwenyezi Mungu hawezi akayabadilisha. Inasema nini? 3:55 haranditse ngo. Sikiliza vizuri inasema nini? Nipe manjonjo. Kwani Mwenyezi Mungu aliposema. Sikiliza hapa inasema inkallahu ya Isa. Ambapo Mwenyezi Mungu aliposema. Kwanza hapo inaanza kuambia Mwenyezi Mungu anaanza kusema wa mutwahiluka minaladhina kafaru. Kwa maana nitakutakasa na wale waliokufuata Mayahudi. Kisha chini anasema wajahilu ladhina tabahuka. Kwamba nitawafanya wale waliokufuata fauku ladhina kafaru. Wawe juu ya wale waliokufuru. Kisha anaendelea kusema aje? Anasema wa mutwahiluka minaladhina kafaru. Akimaliza hiyo, hapo anashuka chini anawaambia kwamba soma. Anaambia nini? Anaambia nini? Pale Mwenyezi Mungu aliposema inkalahu ya Isa. Ewe Isa. Inkalahu ya Isa. Ewe Isa. Mimi nitakufisha. Mwenyezi Mungu anasema inni mutakwafika. Mimi nitakufisha. Nitakunyanyua kwangu. Walaifuka wa ila. Na nitakunyanyua kwangu. Na nitakutakasa na wale waliokufuru. Jamani, aho Qur'ani vuze ngo Imana ubwayo ivugiye ngo twabe kwa majambo adashobora guhinduka. Imana vuze ngo nitakufisha mimi. Imana ati yewe Yesu, jewe nzokwica ama nzoguterura ndakuzane iwanje. Mana niba ayo majambo y'Imana adashobora guhindagurika. Nuko twabe muri Qur'ani 10:64 bigenda gute Yesu ngo aduzwe atabanje gupfa. Kandi Imana yavuze ngo nzokwica ama nzoguterura. Mana yateruwe gute adapfuye? Kandi Imana ngo nzokwica na guterura. Mimi mnapinga Qur'ani tu kwa sababu ya kupinga. Mwenyezi Mungu anasema inni mutakwafika. Mimi nitakufisha. Wanampinga Qur'ani. Paka mnampinga Muhammad. 19:33 tuvuga gute? 19:33 Imana ni ari guhindura amajambo yayo. Ayo majambo yayo yavuga ngo yewe Yesu jewe nzokwica hama nzoguterura iwanje. Kandi ayo majambo Imana ishobora kuyahindagura. Hapana mabadiliko katika maneno ya Mwenyezi Mungu.
Sasa nyinyi mlikuwa nini mbadilisha maneno ya Mwenyezi Mungu? Eti Isa alipanda tu bila kifo. Nini? Mwenyezi Mungu anasema nitakufisha kisha nitakunyanyua. Kisha nitakunyanyua. Bimaana tendo la kunyanyuliwa ni badala ya kifo. Kilichoanza ni kifo kisha akanyanyuliwa. Hao Kiswahili ndio kinawachanganya jamani. Inasema hivi. Inasema nini? Na amani iko juu yako. Yesu mwenyewe kabla hajakufa anasema amani iko juu yangu, amara nikulije wewe. Siku uhere yumusi niliyozaliwa na siku nitakayokufa. Yumusi nzopfa na siku nitakayofufuliwa. Nzozuga muvi hai. Kandi ndi muri Korowani yavuze 3:5 nzokwica nzokuzura nakuza ni wanje. Yesu nawe ati amara nikulije wewe mvuse ntuye nigihe nzogira gute nzozurukira. Ni hehe yaduza dapfuye. Kima nikiravuga ati nzokwica ndakuzura ndakudugane. Umviza rero akamara amazi amuza acarazagarara ngaha nyene acavuga agira ngo nita ngo ni muri fitire nita sawa. Yesu akavuga ivyo muri fitire. Okay, reka rero Yesu avuga ivyo muri pase. Korowani 5:17 5 avuga muri pase da yego avuze nita sawa. Uburago bavuge nini avuga gute? Sikuambia lolote. Sikiliza, Isa anasema sikuambia lolote, bimaana jarenganye ngo nakindi nababwiye ila yale uliyoniamrisha. Murese icho wangeze ya kwamba ngo yuko mwabuduni Mwenyezi Mungu Mola wangu, ni musenga Imana yanyu na Mola wenu, kandi ni Imana yanje, na nilikuwa shahidi juu yao. Yesu avuze ngo jewe nari kimenya nilikuwa shahidi juu yao, nari kimenya kuri bo. Umva, nilipokuwa nao nige nari kumwe nabo na ulipo nikamlishia muda wangu, umaze kunyicha. Sasa ukamilisha muda na pila sio kifo. Soma muri tukufu aho nyene. Uri haririje no guhindurira. Soma aho nyene muri tukufu. Kumbe amujui Kiswahili, kukamilisha muda ni kufa wewe. Basi Korowani kwambie kama kukamilisha ni kufa. Korowani na kujibu sasa. Aho nyene. Muri tukufu. Inasema hivi. Sikuambia lolote ila uliyoniamrishia. Lakini nawambia ule sizoambie. Nao ni laje nini? Mwabudeni Mwenyezi Mungu Mola wangu, Imana yangu ni Mola yangu, na Mola wenu. Na mimi nilikuwa shahidi juu yao kuri mugena ari kumwe nabo. Na uliponifisha. Ulipofanya nini? Uliponifisha. Sasa pingeni tena. Umaze kunyicha ukawa wewe ndiye mwangalizi juu yao. Tusigare wirindi abantu. Icyo gituma n'uno munsi Yesu nari yarapfuye kandi yarazusana mu ijuru, umurinzi n'uhoraho Imana. Takiburu. Korowani 5 umurongo w'ijana. Korowani tukufu 5:117 havuga gute? Ngomba mbaze ikibazo cyanje, ndakererwa Abayisilamu mumurikire neza, kuko ndashobora kubaza ikibazo ugasanga uwaduze kwishura apfuye kuduga gusa atabanje kumviriza neza ikibazo cyanje. Ndabakebuye rero hakiri kare kugira ngo bitaza kuba ibindi mugeze ngaha hejuru. Munega amatwi neza munyumvirize, mumanze mushira umutima ku isomo somesheje, mwongere mushira umutima ku majambo y'ikibazo cyanje. Havuga gute? Sikuambia lolote ila uliyoniamrisha. Sikiliza hapa, Isa iko anasema, anamwambia, anasema ngo nta kindi nababwiye. Ariko aravuga ibintu byaheze muri kahise, ngo nta kindi nababwiye uretse ico wowe wangeze bandanya. Nayo ni mwabudini
muabuduni Mola wenu. Mwenyezi Mungu Mola mlezi wenu. Umviriza ngo ico na Mola mlezi wenu. Nakindi nababwiye uretse ico wabwiye nabyo nibi ngo nimusengora Imana yanyu bandanya. Na mimi Yesu ati najewe Yesu nilikuwa shahidi juu yao nilipokuwa nao. Ngo nari kimenyamenya kuri bo igihe nari kumwe nabo. Na uliponifisha ukawa wewe ndiye muangalizi juu yao. Umaze kunyica uliponifisha ukawa wewe ndiye muangalizi juu yao. Na wewe Yesu avuze ngo umaze kunyica wewe wasigaye wirindiye abantu bawe. Shaka kuhagarira ngaho ngira mbaze ikibazo rero munyumvirize neza. Aha Yesu avuze yuko igihe yari kumwe n'abantu niwe yararinze abantu. Amaze gupfa Imana isigara ari umurinzi w'abantu. Ikibazo rero ni iki ngo aha rero muhumvirize neza. Nijyari Yesu azopfa, Yesu agapfa hagasigara abantu gusa barinzwe n'Imana. Muriko muranyumva? Aha rero uze kuza neza. Nijyari Yesu azokwicwa, Yesu akicwa hagasigara gusa abantu bonyene barinzwe n'Imana. Hariya byakomeye imitwe mbona ariko ari hatari bakoranije imitwe. Igihe Yesu azopfa, Yesu byakomeye hama hasigara abantu, abo bantu basigara barinzwe n'Imana ariko Yesu yapfuye. Icyo gihe n'ibyari mutihani mukuru. Muratubwira ko byabaye cyangwa bitaraba. Murakoze. Ndarahizira ry'Imana nta kibazo ejerve wobaza kinanira abayisilamu kwishura. Takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Icyambere na mbere rabi gitangaza cy'aba bagabo ejo bavuze bati ngo Yesu niwazociki imanza, Yesu niwazociki urubanza. Uno munsi rero Yesu nawe nyine ari imbere ya sentare birahindutse bana yisiriju kandi imbere ya Allah. Ejo yavuze yuko Yesu ari wazoca imanza. Uno munsi kugira ngo yerekane ko Yesu yapfuye aciye yerekana yuko Yesu ari imbere yande ya Allah ariko sambishwa nande ya Allah. Takbir, Allahu Akbar. Jerve mon frère yatenda abayisilamu. Allahu Akbar. yatanze Qur'ani gatanu 116 hasome atabijana 117 Shuheri 116 ncenda mu hinyishu cyo nigisha soma aravuga ati ibi nivyo ku munsi w'umuhero soma yumve igihe Allah azovuga ati ubiriza aho nikazoza Imana izobwira Yesu ahizomubwira iti nigihe Allah azovuga ati ewe Isa mwana wa Maria kubera ko Yesu yaciye ku isi Imana izobiri kuyamubaza iti yewe Isa mwana wa Maria mbega niwe wabwiye abantu uti ukiri ku isi niwe wabwiye abantu uti nimutugire ibigirwamana twe n'umubyeyi wanje gezaho aya n'amajambo Imana izobiri kuyabaza Yesu ku munsi wa nyuma. Mbega wewe Yesu niwe wabwiye abantu bakugira Imana wewe n'umubyeyi wawe, Yesu azokwishura iki mu kibanza cha Allah? Ati we barakugize Imana mu kibanza cyane jewe Allah yishura iki? Yesu azokwishura ati ubiriza azokwishura future tense my brother. Azokwishura nikazoza ubweranda atubweranda ubwawe Allah n'ubwawe Allah mu byukuri. Yesu azobwira Imana ati mu byukuri nabyo nigeze mvuga. Yesu nigeze yigisha abantu ko bamwita Imana ibitabere sinobyubahuka yamara bae narabivuze wari kubimenya. Iyo nza kuba narabivuze nkabibwira abantu ko bongira Imana wari kubimenya. Bandanya ukurazi biri mu mushaha wanje ariko jewe sinzi ibyawe bandanya. Mu byukuri wewe ati mu byukuri wewe uri umumenyi cyane w'ibitaboneka. Yesu avuze ati uri umumenyi cyane w'ibitaboneka. Hari abantu nje bavuga ati kwa munsi w'umuhero 117 rero niyo yasomye nta na kimwe nababwiye mw'ivyo nyarusa nta na kimwe nababwiye mw'ivyo kiretse icyo wantegetse nti kiretse icyo wantegetse nti nimusenge Allah niwe muremyi wanje kandi ni nawe muremyi wanyu. Bandanya nari cyabona kuri bo aho nari kumwe nabo hanyuma ukwirije ikiringo canje ni wewe wabacungera no kuvuga aho ni ku muhero. Yesu ariko arabwira Imana
Imana ati igihe wangwirije ikiringo canje wewe ni wasigaye ubacungera none uducungera ubuninde si Imana ni Imana uducungera ubuninde si Imana Allah Yesu ari mwijuru aremera ko Yesu ari mwijuru amaboko hejuru manika aremera mbega Yesu azofa ryari siko abajije siko abajije azofa ryari Qur'ani 39:68 aravuga Yesu arafiri umviriza izirege Imana nyene babazi nyene muwe yakira amavuta umviriza mpayo mavuta igihe inzambi zovuzwa umviriza inyishu igihe Yesu azofa igihe inzambi zovuzwa ubwa mbere niyo abo mu majuru n'abo mw'isi niyo abari mu majuru n'abari mw'isi bazogira iki bazopfa subira bazogira iki abari mu majuru n'Yesu niyari Yesu nari mwijuru abari mu majuru n'abari mw'isi bazogira iki bazopfa takbir Allahu akbar akora kabazo nakabazo k'umwana wo muri maternelle acaraza abayisilamu acaraza mwarimu acarasoma hari wa mbere yavuze ngo Yesu yarapfuye Qur'ani 4:57 Nyarusa Qur'ani 4:57 Nyarusa minota iraheze umva amavuta soma kubera imvugo zabo bavuze batabo bahakanyi baravuze mu by'ukuri ati mu by'ukuri twebwe abakristo twarishe Mesiya Yesu umwana wa Mariya mwebwe niwe muvuga ngo mwishe Yesu Mesiya intumwa ya Allah ariko ntibamwishe subiramwo kandi ntibagize iki ntiyigeze yicwa ntiyigeze abambwa hawana lolote yagiye he soma ahubwo Allah yamudugijiwe ijuru mwarimu nakara ala ni wanyeni nguvunyeni bw'ijuru mwarimu avuye aho acaratanga iyo aya yatanze mbega bavuga ko Yesu yafiriye he ku musaraba aremera ko Yesu yafiriye ku musaraba ni mumanika soma Bibiliya yigisha iki page 213 soma subiramwo umusaraba uramaze igihe kirekire ukoreshwa n'amadini y'ikinyoma subiramwo uramaze igihe kirekire ukoreshwa n'amadini y'ikinyoma kumbe umusaraba ukoreshwa n'amadini y'ikinyoma tubandanya kera wakoreshwa mu byo gusenga ibidukikije no mu mihamuro no mu bupfumu n'abapagani n'indaya n'igitsina umusaraba ukoresha mu by'igitsina genda kwa muganga wawe ko adakoresha polisi iby'igitsina niyo bakoresha umusaraba nta kamaro ikibazo turahejeje mwarimu mbega Yesu yoba yarafiriye ku musaraba somera mjadala urupapuro rwa 55 Mesiya amahoro y'Imana abe kuri we ntabwo yapfiriye ku musaraba subiramo Yesu ntabwo yapfiriye ku musaraba kijya n'igitabo cyanditswe na pasitori cyitwa mjadala kivuga giti Mesiya ntiyigeze apfira ku musaraba kabisa takibir abaheburayo wari mujye mu baheburayo aravuga hatugatanindwe yahejeje ikigwa shaka usome Kristo Yesu mu minsi yabaye mu mubiri Yesu yabaye mu mubiri acarajya gusenga Imana ngo imukize urupfu byagenze gute amaze kwinginga Yesu yagiye gusenga no gusenga cyane yashoboye Imana yashoboye kugira iki kumukiza Imana yamukijije iki urupfu nabo ngo yarapfuye murahumbasha Yesu ntiyapfuye bazo nsanze nzi kuza kwishura iyo nyisho naguteze ugwa mu mutego neza ikibazo cyari ikingo Yesu avuze ngo nari kumwe n'abantu ndicabona kuri bo umaze kunyica usigara wirindiye abantu icyo nakubaza ikibazo ati nijyari Yesu azopfa hama abantu bagasigara barinzwe n'Imana wowe ucyunyishura ngo ni ku munsi w'umuhero bisigwa ku munsi w'umuhero azopfa Yesu abantu basigara barinzwe n'Imana n'abakebuye nabyo ati manze munyumvirize neza nimuze kunyishuriza nababagije Musa arambwiye ati yego wari wadukebuye ku munsi w'umuhero abantu bose bazoza nababwiye ati ngira nababaze mbwa munyumvirize neza mufata kwishuriza nababagije ataravuga ijambo ryanjye cyane arivuga
dusoma ngo ibiri mu ijuru n'ibiri mu isi ngo byose bizopfa. Yesu avuze ngo umaze kunyica uzosigara urinze abantu, none ngo byose bizopfa. None abantu ntibari mu isi, Urumva inka yivuguruje. none bazocirindi iki? Achaga ngo yani hapa Qur'ani nasema kwamba kullu nafsi zana ukatumu mauti. Hapa kwa Kiarabu tunafundisha jamani. Qur'ani nasema kullu nafsi zana ukatumu mauti. Kila nafsi itaonja mauti. Hapa kwa Kiarabu. Gacisha mowa. None ucuza ngo Yesu ngo ni kumusi umwe hazopfa Yesu abantu basigara. Qur'ani kivuga ngo urabeshe. Qur'ani kivuga ngo urabeshe. Qur'ani kivuga ati Yesu yarapfuye. Yahari Qur'ani paje ijana 187 ni kama njongo. Yahari Qur'ani Inasema hivi. Yahari Qur'ani paje ijana 187 ni kama njongo. Inasema hivi. Yesu. Huyu ndiye ulama habibu. Sikiliza Yesu. Hivi ahandi nasoma muri Qur'ani. Yesu. Hiyo ni paje ijana 187. Holy Qur'ani Yesu. Alikaa msalabani saa kidogo. Nyinyi mnasema eti Yesu hajakwenda msalabani. Qur'ani nasema alikaa msalabani saa kidogo. Mwili wa watu waliopigiliwa msalabani. Ni pepo. Mwili wa watu waliopigiliwa msalabani siku ile. Ngo umviriza Qur'ani kia kuvuguruza ngo mumbiriri y'abantu bari basizwe ku musaraba kuri uwo munsi. Yesu alikuwa mmoja katika wao. Yarimo. Wala ndakugira gute? Isiko ipo bivugurutse. Jonda guteguka gwamo nkakumashura. Ulama habibu. Unakuja piki dogo na komoa ko. Teori Qur'ani paji ya 236 nipe mafuta. Inasema hivi. Inasema hivi. Sikiliza Qur'ani ndio ikisema Teori Qur'ani nipe manjonjo. Kufa kwa nabii Isa. Kufa kwa nani? Isa. Kufa kwa nani? Kwa nabii Isa. Jamani hivi wao ni Kiswahili nini? Niweze kuelewa kwa Kirundi. Ukufa kwa Yesu kulipotwazwa katika aya hiyo. Ukufa kwa Yesu kwa muri murongo wa 3:55 kuna hakikishwa na maneno ya mtume SAW. Kuna hakikishwa na maneno ya mtume Muhammadi. Kifo cha Yesu kina hakikishwa na mtume Muhammadi. Inakuwaje wewe ukipinge? Muhammad anakubali Yesu alikufa. Wewe unapinga kama nani? Nabii Isa inuma Yesu. Yesu amekufa. Yarapfuye. Si hai. Nabii mzima. Yuko wanatodai. Yuko bavuga Waislamu. Ndio utamani sasa. Ashimagizwe uhoraho muremyi w'ijuru n'isi, imigisha imezagiro bije ku mwarimu mwiza, icitegerezo ciza, intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Reka je nama mvuga ikibazo nama mbaza akabazo gatonya n'uruyoyi yarumaze kuriko ruriga kuvuga ko kwishura kabisa, ruriko ruga kuvuga ko shaka kwishura ikibazo jewe nobaza, ariko abantu bakuze kubera baba bafise ikintu banyegeza baca banga kuvuga ukuri, ariko ndazi ndahamya ukuri aba bagabo barakuzi. Ikibazo canje kiri hehe? Ntorera Luka 2:2 umurongo wa mbere ubwuzure. Luka 2:2 umurongo wa mbere haravuga barishukuri kugira ngo nibumeneke mu mucanga, turabumena mu mucanga. Twigi iminsi mikuru ya azini, iminsi mikuru ariyo bita Pasika, yari hafi. Nabo bakuru b'abasaseredoti abasenyeri n'abanditsi barondera uburyo bwo kwica Yesu, kuko batinya ishengero, maze shetani tuza amwarimu yamye ngaha yavuze Yesu kugira apfe kwaje gupfa ku mugambi w'Imana. Abavyemera kandi mu maniki intoki yuko Yesu yapfuye ku mugambi w'Imana, muravyemera?
ntimumpinduke imanuriye murakoze mwebwe abantu beza bandanya maze shetani yinjira muri Yuda aca yinjira muri Yuda umwe wo muri babandi 12 yego yitwa Iskariyoti yari kikuracu aragenda rero aje inama n'abakuru b'abasaseredoti abakuru b'abasenyeri na Yuda n'ababwirizwa b'igisengero yaruka ingene yo mubaha baranezerwa batako bemera kuzomuha amafaranga kugira ngo nawe arashima akarondera uburyo bwo kumubaha tuza kugira ngo abakristo bacungurwe na Yesu apfe habonetse abasaseredoti na Shatani na Yuda. Aba n'abantu batatu bakoze umugambi kugira ngo Yesu apfe, hanyuma abakristo mugire gute muharigwe ibyaha byanyu. Ikibazo rero, ndakeneye agashimwe amugahera Satani kubona yabazaniye uwo mugambi mwiza kugira ngo mucungurwe. Wumvise akabazo ni gatoya aho mutangira ako gashimwe. Salamu alaykum. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Ikigo cy'uno munsi cyaryoshe kubera ko abisilamu bamaze kumva amasomo menshi yerekana yuko Yesu yapfuye hehe ku musaraba. Ubu wasigaye kubaza ibibazo ngo mbega ko Satani yabigizemo uruhara ngo mbega niwe yamubazaniye. Urumva icyo kibazo kwanza ni ikibazo cyerekana yuko kwanza twamaze kwemeranya ko yapfuye hehe ku musaraba. Asigaye kubaza gusa ivyo bibazo by'amakenga abantu bafise. Rero ngo masubire sigure ibintu abarimu batanguye bari basiguye byumvikana. Umugambi wo gupfa kwa Yesu ni Imana Data twese yawupanze kugira ngo bikunde Yesu aze ngaha ku isi yiyambitse umubiri kugira ngo bikunde acungure abantu. Ibyo byari byaranavuzwe bitangwa n'umuhanuzi Yesaya imbere yuko Yesu aza. 5:3 Yesaya n'ingoga na n'ingoga. Yesaya 5:3 sawa haranditse ngo 5:3 hera hepfo umanuke gushaka ku murongo wo hepfo. Duhera hepfo cyane haruguru. Hera ku murongo wa 3. Yarakengegwa. Sawa. Agahurwa n'abantu. Sawa. Yari umunyamibabaro. Yarazi n'indi cyarico. Yakengegwa nk'uko umuntu abandi bahisha mu maso habo. Umurongo wa 4 nukuri nizacu nimba yishizeko. Sawa. Ni yacu mibabaro yikoreye. Ariko tweho twamwiyumviriye n'uwakubiswe n'uwacumishwe n'Imana. Sawa. Bandanya hepfo umurongo w'indwi so umurongo w'indwi. Yaracunaguzwa yamara karendeka. Sawa. Ndiyakura ku munwa. Sawa. Nkuko umwagazi w'intama ujanwa mwibagiro. Sawa. Canke nkuko intama itekerereza imbere y'abayikemura. Bandanya hepfo niko atakuye ku munwa. Sawa. Yakuyeho no kugirirwa nabi. Sawa. No gutsindishwa no gutsindishwa. Sawa. Muba mu runganwa rwiwe ninde yabishize ku mutima. Sawa. Ko yakuwe mu isi y'abakiriho ibicumuro by'abantu banje nibyo yakubitiwe. Hepfo bavuga gute? Bageze kwahambwa. Geze ngaho umviriza icyo gisoma cyo muri Yesaya 5:3 muze kugisoma mwitonze n'igisoma cyiza cyane kitwereka ingene Yesu Data yatanze Yesu kugira ngo acumitigwe ibyaha byacu kugira ngo turonke agakiza. Twamaze kubisoma muri Yohana 3:16 yuko urukundo rw'Imana ariwo rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera ntazopfe rubi ariko aronke ubugingo budashira. Ibyo niko nderekana uwo mugambi w'Imana wo guhera kera uko Yesu azoza gucungura abantu. Ikibazo rero umwarimu abajije ngaha ngo none ko Satani ariwe yamuguze akamutanga, mbega ngo nawe yabafise agashimwe ki kazotuma ahabwa impera? Satani nta gashimwe azohabwa ahubwo azohanwa mbere aragowe. Soma Matayo 26:4 urabe ibanga rya Satani rero. Soma 26:4 umviriza Yesu nyene yavuze 24 umwana w'umuntu agira gende uko byanditswe kuri we ariko uwo muntu agura umwana w'umuntu. Umviriza ariko umuntu agura umwana w'umuntu azobona ibara. Uwo muntu ibyo mubereye byiza
akagura umwana w'Imana Yesu. Yesu avuze ati uwo muntu aragowe iyo abatanavutse. Ikibazo rero mu Islam cyagira kibaza ati none ko ari Imana yari yamutanze, hanyuma Yuda akaba ari abishize mu ngiro. Mbega Yuda nayo ngo afite agashimwe? Oya, Yuda yarasanga mu mutima w'ubuguranyi, umutima w'ubukozi bw'ikibi, maze amaze kwinjirwamo na Satani aca sohoza umugambi w'Imana atabizi mugwe wari karakora ubugambanyi. Ubwo bugambanyi yakoze rero kubera ubuguranyi busanzwe buri umutima wiwe, we yasanze asohoje umugambi w'Imana atabizi. Nicyo gituma Yuda ntazoshimirwa, ahubwo Bibiliya ivuze ngo aragowe iyo abatari yarigeze kugirane kubaho. Iyo niyo nyishu ya Bibiliya kuri iki kibazo. N'abajya basoda bamukubise bariko barasohoza umugambi w'Imana batabizi, kubera ubukozi bw'ikibi bakoze bazobihanirwa, ariko umugambi bakoze wo ikintu bakoze cyashoje umugambi w'Imana watumye abantu bacungurwa ibyaha byabo biciye mu rupfu rwa Yesu rwa hehe rwo kumusaraba. Aho namaze gutanga inyishu. Umviriza rero, je shaka ngaruke mu kigwa mwabari mu Abisilamu umwe. Ikigwa kiravuga kiti none Yesu yapfuye urupfu rwo kumusaraba. Twamaze kubona inyandiko nyinshi zerekana yuko Yesu yapfuye urupfu rwa hehe rwo kumusaraba. Ayo makenga mufise y'ibyo byabaye bya Yuda n'ibiki, ibyo nibindi musigaje gutahura mugo manze mwumve ko Yesu yapfuye urupfu rwo kumusaraba, kugira ngo nongere kubishimangira neza bavyumve. Nsubira muri ya majambo yo muri Qur'ani 187 soma. Yesu alikaa msalabani saa kidogo. Yesu ngo yamaze kumusaraba amasaha makeya gusa. Mwili wa watu waliopigiliwa msalabani siku ile, mu mibiri y'abantu biciwe kumusaraba kuri uwo munsi, Yesu alikuwa mmoja wao. Yesu yari umwe muri bo. Kubera iki? Yesu yabambanga n'ibisuma bingahe? Bibiri. Batwara bose hamwe bangahe? Batatu. Qur'ani irabitomoye ineza yuko mu bantu biciwe kumusaraba kuri uwo munsi Yesu yari umwe muri bo. Nico gituma tujya gusoma muri Luka aho Yesu ari kumusaraba, kimwe muri bijya bisuma umwe yaramwihakanye ubundi aramwizera. Yesu yaciye abwira kiriya gisuma cyamwizereye kumusaraba ngo wewe unyizeye uzobana nanje hehe muri paradizo. Ibyo bimuriye hehe kumusaraba. Mbere ugiye gusoma no muri Yohana 19 Yesu agira cikane yabonye Yohana na nyina we Mariya bari impande y'umusaraba, acabwira Yohana ngo wowe Yohana nguyu nyina wawe, acabwira na Mariya ngo ewe Mariya nguyu mwana wawe. Ibyo Yesu yavugiye hehe kumusaraba. Hanyuma aracikana, maze inyuma y'iminsi 3 arazuka mu bapfuye. Baje bamaze kuvuga yuko Yesu ari mu ijuru ngo yaduza atapfuye. Nyuma yaduza atapfuye yaciye hehe? Yabonwe nabande. Subira muri Qur'ani 236 turangirize ngaho kuko cyamaze kumvikana kuva kwa Nabii Isa. Urupfu rw'umuhanuzi Yesu kuliotajwa katika aya hiyo twamaze kwerekanwa muri uwo murongo, kunahakikisha maneno ya mtume SW kumaze kwemezwa n'intumwa Muhammad. Nabii Isa Yesu amekufa, si hai, yarapfuye si muzima kama wanavyodai Waislamu. Abisilamu bavuga hepfo kifo chake urupfu rwiwe ndicho kilifanya atengane na watu wake, atandukana n'abantu biwe. Izina ry'Imana ihabwe icyubahiro. Ikibazo canje cyavuga kiti ko tubona umugambi wakozwe na Shetani kugira ngo abakristo muharigwe ibyaha byanyu Yesu amaze kwicwa, nakagashimwe mu muwa kw'Ipasika nk'ukiremwa cyabagiriye neza kugira ngo mubabarigwe. Yatanze agashimwe bagatangira yahavutse watanze abakristo mutangira agashimwe kuri Satani yabahaye Yesu kugira ngo mucungurwe. Yatanze hakure. Rero reka tumukureyo hiyo Laza peponi jana 15 haravuga rahaza peponi wa Kristo mwe someni mwike, acheni ujinga, kuburafa, acheni kumkumbatia Shetani, anawapoteza. Kumugira umugenzi arabapoteza. Mwebwe mufatana na Shetani. Mwarimu twigendere rero uko nyine acaraza aravuga ngo Yesu yabatwiriye ibyaha byabo. Eraba umuntu yagukijije ikintu wari guhanirwa, we ni wagitwara. Akarorero nyimba Yesu yapfiriye ibyaha byanyu biboneke ni wasambana, Yesu niwazokwana mugera. Niwira polisi zafata Yesu imutera minote bafunge Yesu. Niwacha kwiba bazaswa gufata umukristo nimugende mu busho mubwire barye bafunzwe ngo ebana ataba abantu bafungiye ubusa.
Yesu niwe ari gufungwa ngaha nimubarekure bigendere barabasatera minota kabisa. twigendere rero Ego twigendere marimo neza cyane. Yesu gwacitse ikivume ku bw'abakristo bemera Yesu gwacitse ikivume ku bwanyu mukiriza intoki muremera rwose acitse ikivume murabyemera ikivume kizoca he nibishuri uwavumwa n'Imana azoca he mu muriro mu muriro Yesu ajya mu muriro mujya mw'ijuru we mujye mw'ijuru rero Yesu ajya mu muriro mujye mujya mw'ijuru mwe urabona ubwenge bw'aba bantu twigendere reka dutambatambe n'ubwenge bwabo 12 Bibiri twigisha iki Bibiri twigisha iki haravuga icyo ni igitabo cy'abakristo Yesu 14 haravuga Yesu mu by'ukuri Yesu ntiyapfiriye ku musaraba abagenzi banyu batanga kwandika ibitabo bavuga ko atapfiriye ku musaraba mwe muri ko muca hehe aha baremeye ngaho aho baremeye mwarimu ego bariho tugomba turabe rero abavuze ku kwemera yuko Yesu apfiriye ku musaraba Bibiri bavuga kwiki 15 Abakorinto wa mbere Abakorinto wa mbere 15 baravuga abemera ko Yesu apfiriye ku musaraba sura mukiriza nabo ni benshi twagiye asanga barapfuye batazuka iwanyu sokuru yaratuzanye nyuma yarapfuye na Kristo narakazuka ukuri narakazuka Kristo bandanya ariko asanga Kristo atazutse ukwizera kwanyu amanota ngahe nukubusa muracari mu byaha byanyu Allahu akbar Yesu nabyaye abatwariye bandanya kandi asangwa bimeze bityo abasinziriye muri Kristo barayogeye barasinziriye barataka asangwa muri ubugingo bwonyene ariyo twizigira Kristo asangwa muri ubugingo bwonyene ariyo twizigira Kristo turusha abandi bantu bose kuba bagowe bazanira impurunguka mwaragowe nibakorereka ntibazanira impurunguka Abaheburayo 5:7 haravuga Kristo iminsi yabaye mu mubiri amaze kwinginga no gusenga cyane cyagiye agera gusaba Imana ngo imukize urupfu atakamba cyane arira waramukijije urupfu atakamba cyane arira hanyuma Imana yashoboye kumukiza urupfu yashoboye kumukiza urupfu badutunze iyo Imana ikukijije urupfu ruba rwaguhitanye ruba rwagusimbye aba n'abaca mutapana ruba rwaguhitanye tatizo hapa twigendere mwarimu neza cyane twigendere neza umwanya urarangiye